Orikome ya migendekiro turuva Uburundi atamuntu yabuserukira mbere hari yegeze n'igihe usanga nizo nama ibihugu biba byateguriwe ingene ababiserukira amadelegation yiyunguruza igihe abari mu nama zo hejuru naganda babwire kweri ko rikoma abaserukira rikoma rero bagenda bize modoka z'igihugu niyo igihugu kiba cyase kugenda niyo bavyogenda gute twebwe tubonye gutyo twageze igihe turandikira rero twebwe tunyabuna hari ibintu igihugu kirahomba burya mu bisanzwe aride agenda imbere y'abibaza mu solution niko kwisi yose aride ni kujya kumugana mu rugo udashobora kujya kwitega kubwira umwana ngo nabuze rasyo ntibibaho uri umugabo ubwo mugabo cyashaka ko kwambara nabwo bugifise uri umugabo mu rugo ndabakarobe numvise ministre de finance cyabivuzeko burya hajya yabatwaye dufise sena n'amashuri abatika bikora neza biba byashizeho umugwi kandi rero bakabimenya bakavuga n'ibindi bazogira none niba narumvise umugwi ndabaratse niba narumvise umugwi n'amashuri abatika yashizeho uri kugira amatohoza kuri ivyo bintu iyo rero ko ivyo bintu ari ibara voilà l'indicateur yerekana mu by'ukuri n'ikiyago gifise intumbero imwe mbega ibintu vy'igituriye mu Burundi vyifashe gute ubu turavye muri kahise duhere igihe cya Rwagasore turabe ni ukuvuga ijambo Rwagasore yavuze aje gutsinda amatora ijambo Ndadaye incungu ya demokrasi yavuze ajeje gutsinda amatora turabe n'ijambo Bagaza yavuze aje gusenyura ubutegetsi bwa Micombero turabe ijambo Pierre Nkurunziza yaje inyuma y'imyaka irenga 10 turi mu njyane ijambo yashikirije turabe n'ijambo mwashaka udutwara uno munsi President Evariste Ndayishimiye yashikirije ayo majambo yose murabizi muramenyesha amakuru nta jambo na rimwe bijanye n'igituro kigira ari buramwo bayo majambo mpije gushikiriza mwayo bantu bose mpije kuvuga ndabakarero nta Rwagasore yaravuze ati imihimbiri ibisuma n'abambuzi abo bantu bazogira ikibanza aho jewe nzo bantumbereye mwibuke ijambo kumuri manda zibiri Pierre Nkurunziza yashikirije yavuze tolerance zero à la corruption ubwa mbere yavuze mu bisaka vy'imbwa vyahiye kuba by'igiturire ubwa kabiri acazana slogan yitwa tolerance zero à la corruption eka Ndayishimiye yavuze uko nyene yaravuze ko biturire azobigwanya n'umutima wiwe wose aha simvuze abantu bagiye Arusha mu nkomoko bavuze zinjyane zageze mu Burundi bavuze inkomoko zibiri zihambaye umwina wo kwigungira k'ubutegetsi hamwe no kwigungira kw'ivy'igihugu murumva ayo majambo abiri umunoho indandende umwina wo kwigungira k'ubutegetsi hamwe no kwigungira kw'ivy'igihugu kandi murabizi mu Kirundi bavuga ngo umwuko nikiriko no kuvuga yuko udashobora kwigungira ko ikintu atashugikurako ivyo ni ibintu vyumvikana mugabo nagira nibutse ikintu kimwe gihambaye kuja ku butegetsi ugenda pour des raisons principales en principe ni ibintu bibiri byagomba gusunika umuntu wese agomba gutwara abantu
servir ni ukuvuga gutanga, ntutanga ivy'iwawe muga gutanga ivy'igihugu ukabigaburira bose ku rugero rumwe. Servir le peuple, iyo ni nivo ya mbere, et garantir la stabilité, ni ukuvuga gushiraho umutekano mu buryo bwose butandukanye mwaho hantu uri. None kweri abatware bacu kuva kuri independence ivyo barabikoze, biraboneka neza yuko ikibajana benshi n'ibijya bintu twavuze, kwigungira ko ivy'igihugu no kwigungira ku butegetsi nk'uko akordarusha yavyerekanye. Ibi rero ndabigarutseho kubera iki? Ndabigarutseho kubera ari inkomoko ya mbere y'amabi y'igiturire ku isi. Igiturire cyaramaze kuboneka yuko ari intambamyi, icyo twita menace grave, ari intambamyi kuri ya rusange, ni ukuvuga la demokarasi, ari intambamyi kuri ya ribereye, aricyo twita cyane cyane nk'ibintu ibintu byo gukorera ku muco, gukorera mu muco na transparence, kubazwa ibyo ukora redevabilité, hamwe no gutuma abanyagihugu cyangwa abenegihugu baho bamerewe neza. Ivyo rero mu bihugu birimo n'igiturire ntavyubaza n'ibikunda, kuko nabivuze usanga abantu bari imbere y'abandi bahiganwa mu gusakuranwa, usanga ata kindi kintu kibaraje ishinga mu gusakuranwa ivy'igihugu, kandi abo bantu usanga bameze nk'imfyisi. Sinzi mwese mwibuka umugani w'imfyisi w'intama, aho yagomba kugira umugenzi mugabo, ugasanga iriko ivuga neza ariko mu kanya gato niwe havuye iniga. Ariko umuntu ari imbere y'abandi, abo twita abarongozi, bagomba kubaho bafise umwitwarariko n'umubabaro w'ukungene abenegihugu bemererwa neza. Nico gituma muri Ericom tugomba gusemerera twibutsa cyane cyane abantu bipfuza kuja imbere y'abantu. Era kuja imbere y'abandi, jewe novuga yuko ari bango, rikaba nibanga, nibango rikaba nibanga kubera ntibyagomba kumvikana ko umuntu atwara abantu ari imbere y'abandi agomba gusinzira akaryama, mu gihe amamiliyoni n'amamiliyoni y'abarundi bari mu bukene butagira izina. Ivyo ntivyari gushoboka. Rero nagomba ngaruke ku ncamake ibiri mu cegeranyo Transparency International yarayisohoye itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2026 2026, ni ukuvuga hezi nk'iminsi 10 gutyo. Ico cegeranyo kiravye neza, mugabo mu Burundi rigati mbere kumvuga ico cegeranyo ngaruke ingene Burundi bwari bumeze muri 2025 muri 2005 mu 2005 Uburundi bwagira 130 mu bihugu 37 vyakozwe mu masuzumwa yo kugena igiturire cifashe mw'isi. Urumva cyari mu bihugu hafi 20 birenga 20 vyamunzwe n'igiturire. Ariko uno munsi buri mu bihugu indwi, urumva kuva mu bihugu 20 bikaja buca mu bihugu indwi vyamunzwe n'igiturire. Ico gihe bwagira amanota hagati ya 19 na 20.
ubu no munsi n'iyi raporo babwiye bufise amanota 17 bugaca buja mu bihugu indwi byamunzwe n'igiturire. Murumva yuko la situation ibihe bigenda biba bibi gusumba. Ndabibutsa ukungene transparence ishika kwa imanota n'iyo classement bafatira ku ma indicateur 13 bafatira ku bintu 13 ibyo bintu 13 bagaca bagira icyo bita compilation niyo baca bagwa kwajya amanota n'ijya classement kandi biravye neza urabona yuko atakwihenda kurimo. Enda bakarorero gasanzwe kugira mu bibone bafatira ku maraporo ya Banki Mondiale, bagafatira ku maraporo ya Conseil économique et social au niveau mondial, bagafatira ku maraporo atandukanye harimo meme n'ivyiyumviro n'ivyifuzo vya secteur privé n'abandi ni kuvuga imigwi hafi 13 nifatikwako mwumvise ko harimo Banki Mondiale n'abandi. Ibyo byose rero kandi ndababwire ko mu isi yose jewe ndi mu bantu baja mu manama mpuzamakungu, ibihugu byose ku isi bifatira ko ama indicateur ya transparence internationale, biba ibihugu byo muri Afrika, by'Iburaya, byo muri Etats-Unis, Oceania, Asia, bose bafatira ku ivyo kuko babona ko ari ibintu biri credible. Twebwe rero murumva yuko de 2005 kuva mu 2005 gushika ubu murumva yuko twavuye mu bihugu 23 tukaje mu bihugu indwi byamunzwe n'igiturire. Amanota twadufise 20 ubu dufise 17. Naho muza kuraba muri ya vision Federica Venezuela musanga ayo manota ari yarimwe. Ibi rero ni kimenyetso simusiga cerekana yuko twebwe ibyo kurwanya igiturire turabona ko ari ngorane, turabona ko ari ikibazo, mugabo tubivuga n'umunwa tukabihakanisha imitima yacu. Bimwe by'abafarizayo n'abatoza kori muravyibuka aho Yesu yababwiye ati mwebwe ibintu by'amabwiriza y'Imana muvyemera n'umunwa mugabo mu bikorwa no mu mitima yanyu ntibibemo iby'amabwiriza y'Imana. Natwe rero jewe ndabibona muri uko mwere tubibona ibintu byo kurwanya corruption, byo kurwanya igiturire tubivuga n'umuntu mu madiscours tukabishira mu bitabo mugazo batubihakanisha ibikorwa byacu n'ibikimenyetso biraboneka. Reka ndabakaruka kagaragara mu mwaka w'2005 itariki 18 z'ukwezi kwa mbere nzero mwaka w'2005 Uburundi bwaragize ratification ya Convention des Nations Unies contre la corruption. Bumaze kugira ratification itariki 18 z'ukwezi kwa ndamukiza mwaka nyene Uburundi murantunga umwaka ukurikira Uburundi bwaciye bushiraho itegeko ryo kurwanya igiturire. Mugabo kubera abo basuma usanga barakwiragiye mu nzego zose no mu bategura amategeko baca bashiraho itegeko n'inzego by'ibikanganyoni. Mbere bikanganyoni murazi vyari ivyo reka bavuga ibintu murazi n'abo batazi ibikanganyoni vyari ivyo. Ibikanganyoni ni ibintu bashira mu munubu barabigikora bishira mu murima w'amasaka cyangwa bakabishira mu murima w'uburo cyangwa mu murima w'ibigori bakagira ngo umuntu yomakizunguruka gutya kiguma kigira gutya cyo ikanganyoni. Iyo inyoni zije kona haro kibaza ko ari umuntu ava gitera ibuye iki mugabo iyo bimaze guhinyura yuko icyo kintu atari umuntu ari gikanganyoni izo nyoni mukora uwo murima ziraza zikona zaheza zigasha zaza guhagarara ko kw'ico gikanganyoni nyene niko bimeze
nico gituma amategeko yagiye yabaye ibikanganyoni atakintu na kimwe yigeze amara kubera igenda bakarorero mushobora kuvuga mu gihugu giturire utagwanije ikintu bitarisha Ismail Site ntibibaho rero baravuze yuko bagomba kurwanya Robrashima nishobora kutaganisha Ismail Site ntibikunda kuko Ismail Site niyo umuntu wese ndabaka rugasanzwe muri etazini nta mukozi wa leta n'umwe turetse ko batemerewe kudandaza nta mukozi wa leta n'umwe arekuriwe kwakira amadolari 200 atangije urwandiko ibyo sinzi ko bari mubizi iyumvira igihugu itazi ariko mu Burundi twebwe usanga umutegetsi wari wese adandaza nabaho mudafere ona plutôt politique ona que des hommes d'affaires c'est le kuvuga mu Kirundi nawe politique tugifise twifitiye abadandaza abari mu mafere personnel none genda muraba none musanga bafise amarumoroke bimwe bita ngo matrera bimwe bija Dar es Salaam na Kenya n'ahandi none usanga babifise regenero genda muraba abagenero bafise ivyo byanda none baho mudafere no munsi abandi baho mudafere n'abantu begereye ubutegetsi kandi baronka ivyo butegetsi ivyo naho ndazasinze no bikorera hari proof umuntu wese atunze mugende murabo umuntu afise amafaranga y'iki mu gihugu wese swat aronka amasoko ya leta cyane asahura amantuze asahura ibitwita amatagisi n'amakori mugende murabe Burundi ni igihugu gito cyane ibintu byose biraboneka mugabo ivyo biruko usanga imitwari akagwi katari kabana karatunze hama abanyagihugu benshi bagaca baja mu bukene bitagira izina ikintu kiri grave kubona babwiye ikintu ca mbere gituriye gitwara ni ikintu cy'imico myiza kera umuntu wese batwabita imbunuza kera umuntu ataca amaze arya abandi agira ibintu bibi ntiyagira ikibanza mu bantu mugagenda murabu no munsi abo bantu usanga mu isengero aribo bicara imbere mu manza zisosiyale usanga aribo bicara imbere upfa kuba ukibaje mu modoka nziza gusa uba muri quartier nziza gusa usanga muri societe abantu bari guhaha ikibanza reka ndakubwire icyo ni ikintu cyose bita elevation de la médiocrité guteza imbere ubunuza erega umuntu suko afise imodoka nziza umuntu mukinga nibuka ko bava ku mugabo s'urucumu kera carazira kwatira umuntu guhimaye umuntu arenganya imfuvyi arenganya abapfakazi arenganya abo kuko burya igituri ikintu ca mbere gikora kirenganya ijya migwi mito kirenganya imfuvyi kirenganya abapfakazi kirenganya aboro igiturire nico mugabo ndababwira ikindi kintu kiri grave igiturire ampisi uko ivyo vyose cica imico n'imibereho myiza y'abantu nico gituma twebwe muri Erikone uno munsi mu by'ukuri duteye ubwoba cane n'ukuntu abantu bari imbere y'abandi babifata nk'ibintu bisanzwe mu ntumbero ngaruke kuri raporo ya Transparency International mugiye kubabwira yuko Burundi mu mwaka wa 2005 bwagira ubujana 30 n'amanota 10 n'amanota hafi 20 kwijana uno munsi mbere kuva mu mwaka wa 2000 na kabiri Uburundi bwagumanye amanota ntiburapfa buduze bufise amanota 17 ivyo rero biruko mu gihe hari ibihugu vyari mu makondisiyo y'u Burundi vyerekana yuko vyashoboye gutera imbere aha reka ndabakarorero gasanzwe igihugu ca Singapore gifise amanota 88 amanota 88 Singapore murabizi mu gihugu cyagize ibibazo na cone mugabo
kirivyukiranya abakirongoye. Nshatse kuvuga kwivyukiranya camwumva barongozi ndabaha kandi karuraho, ni ukuvuga igihugu ca mbere ni Denmark, igihugu ca kabiri ni Finland. Mu bisanzwe ibihugu vya Scandinave vyose vyo muri Scandinave vyose biri ku rugero rwa mbere rwiza. Igihugu kibiroreka conyene ni Singapore. Mbere hari muzi ko muri Singapore no munsi passport yabo atarane yari havize kwisi. Mugabo mugende murabira histoire mu myaka 30-40 iheze ya Singapore, mugende muraba mucemera bana n'ingene ico gihugu cabaye kwisi yose nzima. Nta gihugu na kimwe mwisi umunyagihugu waho ari havize avyutse mu gatondo akiyumvira kugenda n'importu acija kurira indege. Mugabo twebwera murabona ibibazo abarundi barimo. Reka tureke kuja data wanje muri Singapore, umuntu ashobora kwibaza ko ari kure ngo tuje muri pays Scandinave. Reka tuze muri Afrika. Muri Afrika Uburundi muri raporo nyene nico kubabwira, igihugu ca mbere kitagira kirimo mwodo corruption, kirimo miturire gike ni Seychelles. Hagaca hakurikira Botswana, Ghana nka Benin. Mwese murazi Benin ngene yahora imeze. Mugabo Benin ubu uyiri mu bihugu biri mu mwodo corruption. Mugabo ugenda urabe ibihugu kuri liste ndetse no muri Afrika, Uburundi bugira 48 mu bihugu 53 vyagizwe amatohoza. Ni ukuvuga yuko biri mu bihugu 4-5 muri Afrika vyamwuguriye kurya igiturire nyene gahini. None mwumva kwani misi yose turi nyuma. Burya niba ko vyabikwiye kuduha iciyumviro n'icigwa kugira ngo ivyo bintu dushobore kubivamo. Reka rero bagunda bereka ibintu biranga ibihugu biri n'igiturire. Ivyo se bifite bivuze ni Transparency International. Ivyo bihugu biba birimo n'ikintu bita uburongozi bujegajega cyangwa bujogajoga singeno bivuga. Ico twita mu gifaransa la crise de leadership. Hanyuma ico gihugu kiba kitashira imbere ibintu twita amavaleur ya transparence, ukorera ku mugaragaro. Kiba kitashira imbere ico bita redevabilité, ko abatwara babazwa ivyo bakora. Aho cha twumva ingene n'amashira amateka ikora, ingene n'amanyoza amateka ikora, ingene inzego zindi zose zikora, ivyo cha wumva. Hanyuma bagaca bongera ko yuko bakavuga bati ico gihugu kiba kirimo corruption gutyo, ibintu bijanye n'ibintu by'ibitero droit civique, rétrécissement de l'espace civique. Ni ukuvuga ngo biti imyidegemvye y'abantu, ingene umuntu ashikiriza ijambo, ingene umuntu agira ibi agira biriya, donc biri mu cyo twita espace civique. Ivyo bintu biba mu by'ukuri bitameze neza. Naho rero twe tuvuga tuti biragoye gutahura ukuntu bakarora Burundi bushira igikumu ku masezerano mpuzamakungu yo kurwanya igiturire washaka kandi byazataye kononekara. Rero n'ivyo na mbere byari bigoye, mugabo byataye kononekara igihe umukuru w'avuze ngo byifatiye mu minwe. Bakarore inzego zo kurwanya igiturire zace zifutika, nivyo byari bikanganyoni, mugabo ntibyari kubifuta, kwari kubisubira mu rwego bisubira umere neza. Era bikindi hahera utwo twita le point focal du pays auprès des Nations Unies. Ubuserukiro buri muri Nations Unies mu buryo bwa giturire ivyo bakiri bafuta. Uburundi nibwigeze busubira kuja mu nama za Nations Unies kugira ngo bugire experience d'ailleurs barabigenda ahandi bakora byace bifutika. Urikome ya Miguel Kiroturuva Uburundi atamuntu n'umwe guserukira. Mbere hari yigeze n'igihe usanga nizo nama
ibihugu biba byateguriwe ingene ababiserukira amadelegation yiyunguruza igihe abari mu nama zo hejuru bagenda babwire kwere ko bikoma abaserukira bikoma rero bagenda bize modoka z'igihugu niyo igihugu kiba cyase kugenda niyo bavyogenda gute twebwe tubibonye gutyo twageze igihe turandikira leta tubabwira ati nyabuna hari ibintu by'ubukeyo kirahomba ntabwo yatwishyuye biza n'uno munsi pour vraiment vous montrer à quel niveau Uburundi bugeze ko mu bintu by'igiturire nagenda babwire rero ingaruka mbi naho namaze kuzivuga ziki bintu ingaruka mbi nyinshi cyane ingaruka mbi ni muri kumurabona none n'ibindi bishobora gusigura ukunde igihugu gishobora kumara imyaka 3 kitagira igitoro rero ni ingaruka mbi y'ibi bintu by'ibiturire none bishobora gusigura ukunde igihugu gishobora kugira amatodo shanje abiri sinzi umuntu habo yamenye inkorejo nabatagaje ku mugoroba kwe umuntu yabwiye ngo umuntu mu bantu bo hejuru hariya mu kirere hejuru ngo umwana wiwe yagiye kubaza ngo amadore ku mashini yaro warasabwa amuvunjira gaca mubwira ngo ibintu ngo situbasimeze nabi kwera ngo byamanutse ngo ntacyo ngo sinzo yazana ngo kandi ndasubire kuduga sinzi ko muri icyo kintu cyarico kuri mashini yaro abantu b'abategetsi n'abana babo kugira iyo babonye amadolari amanutse kuri mashini yaro iba ari barabiguye mugabo icyo ni ikintu kibi cyane mu bisanzwe ibyo bintu byagomba kutwigisha twese tukumva yuko turi andanje iyo ni ingaruka mbi y'igiturire kuko nyuma mwari mubizi muzagenda muri Convention des Nations Unies hari igiturire ya corruption active et passive hakaba n'ibyo bita les infractions connexes à la corruption le détournement des fonds l'enrichissement illicite, le branchement d'argent, la gestion frauduleuse, abus des biens sociaux, etc. Hariho n'ibindi byaha byinshi. Hariho n'ibyo bita les cadeaux empoisonnés, amakada ahabwa abategetsi. Nabijya byinga bijya n'igitunya bamutari mubizi. Bijya byinga baha abategetsi siela. Ibi rero ni ingaruka mbi zikomeye cyane ku bintu bijyanye n'igiturire aricyo gituma turavye rero n'ibintu leta yakoze mbereye kw'ivyo ngiye kuvuga byo gushira ku gikumu ratification de convention Uburundi bwaragiriwe evaluation inshuro zibiri examen inshuro ya mbere harimo kuri 2010 ko evaluation itwara imyaka 5 buragirwa evaluation hagati ya 2015 mugende mwe kuri internet mushamubona amaraporo yakozwe amaraporo muraza kuyabona arahari mugende babwire yuko iraporo ya nyuma yo muri 2025 2015-2020 bagenda babwire ko iyo raporo leta y'Uburundi yase kuba publiye niyo byazafe ko yabikurikirana kuko babikurikirana yari ministeri ya bonne gouvernance na le point focal yari yarashizweho n'igihugu aburumva baciye bafutwa ntabwo yase kubikurikirana ni kuvuga yuko hagati y'imyaka ya 2020 na 2025 nta raporo y'Uburundi yabayeho none mwumva vyo ibintu abategetsi batubwira mwumva ari kuri no mwumva ari kuri no kwe ivyo rero twebwe tuvuga tuti nyambara by'ukuri igihugu kigomba kugwanya corruption turavye ingaruka mbi igiturire gitera leta nifate ibintu ivuga n'igishira mu bitabo bihinduka ubuzima bwabo bwa mbere sinubava mvuga bibi gusa mugabo reka mvuge quand icyo no kwita espoir aho mfitiye espoir mugabo espoir ni ya condition
kuko n'umuntu natwaragize ibitabo bindi n'ibindi mugabo twarabonye ko byagize mu majambo no mu bitabo mugabo bitigeze bija mu ngiro. Espoir genda yishira hari igitabo cyagiyeho Vision 2060. Hari ikindi gitabo kandi kira kujaho citwa document, ni gitabo kirimwo ibikorwa bigomba gukorwa kugira ngo ibihinduka mu bijyanye n'iby'ubutunzi zize. Nico twita mu gifaransa le document pour de réforme pour la stabilisation macroéconomique. Ico gitabo bivuga kujaho nta n'amezi 3 ahetse. Hari ikindi gitabo rero cemejwe n'inama shikiranganje itariki 7 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka turimo, ukuvuga heze ukwezi n'imisi mikeya. Ico gitabo citwa la stratégie nationale de lutte contre la corruption, iheruka gushigwako igikumu n'umukuru w'igihugu. Sinzi ko iyo barayishira ku igikumu navyumvise mugabo numvise ko ico gitabo cyategerezwa kuba cyagiye mu ngiro kuva mu mezi 3 tugize retraite yabaye itariki 2022 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka uheze muri 2025. Mugabo mwaka uraheze mu by'ukuri ico gitabo kitaraja habona. Aho rero twebwe twavuga yuko bishano rikome hamwe biri mu ivyo bitabo n'ubundi wakarorero n'icyo gitabo cyangwa cyo kubabwira kigizwe n'ama axe 6. Axe ya mbere nimwe nababwira la crise des valeurs d'ubuntu, barabivuze kandi baravyerekana n'icyo gitabo. Bijya la crise des valeurs ikijana na la crise de leadership birajana no bivana ntagira uzobabesha. Icyo twese twarabibonye yuko ivyo bintu byataye agaciro amavarere y'ubuntu. Ubuze ya kabiri n'amategeko atameze neza, ico twita la réforme du cadre légal, iyo ni axe ya kabiri. Axe ya gatatu nico twita lutte contre l'impunité, kurwanya kudahana. Cyaragaye ko byagiye mu ibintu byo guhana ibintu byo gutungane twamaze kuvyibagira. Iyo ni ya gatatu. Icya kane nico twita gukora ku mugaragaro, la transparence, biri mu cyo gitabo. Ni kuvuga ibintu byo gukora ku mugaragaro tugomba kuvyerekana. Icya gatanu nico twita la synergie, gukorera hamwe. Icya nyuma kandi nico twita kugura no mu bindi bitabo byose nico twita le suivi et l'évaluation régulière. Ni kuvuga donc évaluation régulière ni iyo turasuzuma ivyo ko turakora ko tuko turafasha tuko turatera imbere. Hamwe n'ivyo bintu byoja mu ngiro biri mu ivyo bitabo cyo nibabwiza ukuri byo ukunda mugabo eske by'ukuri aba bantu bari muri leta babikura mu nyungu bazovyemera kweri? Jewe naho mfitiye ikibazo, bazovyemera kweri ko bija mu ngiro? Bashaka tubirabisha amaso mugabo yabwiza ukuri bikaramuka bitagenze gutyo niyo ko ziragira mvuge twese swat tuzotagabana n'inyoni dusazire mu bukene cyangwa twese tugume twiyagarisha urujo. Sinzi urujo ko muzi carico mugabo birashoboka. L'espoir est là mugabo l'espoir ni a condition yuko abantu bari imbere y'abandi bumva yuko mu by'ukuri bafise inkuru de tâche, yuko ibintu by'umwina by'umunyozi dandende cyo gushira imbere akamwana wa mama byamaze gushikwa ku ruhande. Niyo mu itegeko ryo kurwanya igiturire mu ngingo ya 29 bavuga yuko umuntu agiye gutwara mu minsi 30 mu minsi 15 yagiye mu mabanga cyo kwerekana ubutunzi. Babivuga kuva ku mukuru w'igihugu gushika ku muntu
agira amafaranga uwo bita caissier. Urumva caissier bakavuga yuko abo bantu bitwa ko ari hejuru babwerekana mu nama muri sentare ntayinuzwa, hanyuma abandi bari bashizweho n'amadekret mukuru w'igihugu bakabwerekana muri cour d'appel, abandi ku rundi rugero bakabwerekana muri sentare z'igihugu grande instance. Muganga ndakubwira yuko kuva iryo tegeko ryajyara 2006 2006 murabe aho ibintu bigoreye, ariko ndakubwira yogenda kubaza muri grande instance muri cour d'appel bakubwira ko ibyo bintu atavyo bazi. Nane vraiment nimwumva yuko burya tugeramiwe amategeko y'ibikanganyoni n'ibyo nababwira y'amategeko y'ibikanganyoni. Ni kuvuga rero ibintu vya volonté politique biri mu majambo gusa, byo tuvyumvikana biri mu majambo, ivyo ntawo kwirirwa arabideha. Ivyo rero jewe nibaza yuko atamuntu vraiment kwirirwa arabiteba ko cane kw'ikibazo cyo kwerekana ubutunzi. C'est une question vraiment qui prouve que la volonté politique qui est souvent chantée par les dirigeants de lutter contre la corruption est une volonté politique trompeuse, excusez-moi du terme. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas des actions concrètes en matière de lutte contre la corruption, ça ne sera pas possible. Hanyuma Tarasisi ngo hari ishaka mu vya politike mu by'umukuru w'igihugu, hanyuma muca muvuga muti none ibi byose muvuze mwoba muramurondera mu bivugane iki. Jewe ndamaze kubonana n'umukuru w'igihugu rimwe. Jewe ndakubwiye ko tumaze kubonana rimwe, ibindi ntibimbatse. Jewe ndakubwiye jewe izi ndavugira imbere y'amaradiyo yayo. Tumaze kubonana rimwe tuvugana iki kibazo. Rimwe ritareba nirirenguke. Naone jewe nasabye umubonano. Sinabiroshe byoroshe. Mugabo birumvikana umukuru w'igihugu abafise ababaga menshi. Rero no twobonana burya igiturire kukigwanya nivyo umukuru w'igihugu atanga intumbero, muganda bakaro gasanzwe. Nababwiye amangajuma yagize itariki 27 mwese mwari muhari kuri Scapers. Mwese mwarumvise ijambo yavuze le 31 décembre. Itariki 31 z'ukwezi kwa 12 Kigarama. None genda cyane mwumvise neza. Urikome yaragize ibintu bita kwandika byo byose byemewe. Muribuka na bakarorero nka bya bindi yaha indwi zibiri umushikiranganje w'ubudandaji yuko ateza kuba yashizeho ibiciro by'ibintu bimwe. Na buri wese yaragiye nyuma y'amezi nk'atatu. Nani kiniki kimwe rumaze kija mu ngiro. None mwumva burya tutari mu bibazo bikomeye. Rero ibyo kubonanya kuba ciwe burya cyo giha ego nivyo ni byiza ukamubwira amaso mu yandi. Mugabo ibintu by'igihugu biri ukurikizo yangiwe nakubwira yo muri bashingire mu 39 niko twagomba kubifata. Rero inyishu yawe je nibaza ko yumvikana. Niyo mugende muri bijya bintu byose byemewe. Hari ivyo bagomba gukora umukuru w'igihugu mugabo yatanga message hanyuma agacakwiye ikigo cyo rwaro n'iki hakiye kuba mechanisme d'evaluation. Umuntu yashinzwe muri umukuru w'igihugu ntagikore abibazwe hanyuma genero dovabilité mugabo ngo dufise nuko dufise n'amashinga amateka n'amaguza amateka n'ubwo ntibibaho. Abo nibo bagomba n'umugambo utwara ega no jakuri n'umugambo utwara yabibazwa mugabo je n'ibisi nawe bidoga mu bandi nari muri Severia cyaje avuga byabagaza akavuga yuko yashoye umugambo w'amavoka yagize urajanye muri leta mumaze y'amezi 6. None umukuru w'idonze umunyamaguru mukuru wa CNDF akidoga abantu bari jewe rufsiri nzosha bigenda gute no bica bigora twebwe burya mu bisanzwe Arider agenda imbere y'abibaza mu solution niko kwisi yose Arider ni kujya kumugana mu rugo udashobora kujya kwitega ruguru mwana ngo nabuze rasyo ntibibaho uri umugabo ubwo mugabo cyashaka ko kwambara nabwo bugifise uri umugabo mu rugo
hajya abantu bose bafise ingo barabizi ntushobora kugenda mu bw'imwana ngo bijya byasa upfumu kera mwana mwumva ko baca bateka inuzi n'impuzu bavuze ibyo bateka kugira ngo umwana abone yuko iwe muri kuziko mugabo akayagira ariko kugira ngo aze gusuma ibyo ni mubizi mwebwe rero umuntu amaze nivyo ndababwira ni abantu benshi baribukira mu butegetsi barukira mu burongozi mugabo ntibazi mu by'ukuri ishari cy'uburongozi umurongozi agomba kwerekana nicyo bita espoir ahari hose atari ukosa no marche pas ikibazo cyawe rero jewe nagenda kubwire yuko nuko no kubaza mbere ko umenyesha makuru mu vyujejwe hariho ko igihugu kigira ico bita liberté d'expression kigira intuze nziza burya uraba neza bavusanga mu kubera wewe urafise ubwo gukora akazi kiwawe ntumenyesha makuru urikomi kora akazi kayo nka urikomi inzego z'ibyo zakora akazi umuntu hari ikintu bita système de l'intégrité sinzi ko ico kintu mukizo le système de l'intégrité mu gihugu iyo piri yimwe inyuganyuga le système yose ica imera gutya nico bita système de l'intégrité iyo système de l'intégrité yubatswe n'inzego hariho leta exécutive parlement les partis politiques d'opposition les médias la société civile les citoyens iyo hagize urwego rumwe n'izo nzego zose bitameze neza cyose bica bijyamo nibi rero nico kimwe urikomereye twe dukora akazi kacu ntudusabe kuza gukora akazi atari kiwacu eka cyo nibaza ko inyishu yumvikana nibaza ko yumvikana kwere iki kibazo jewe novuga yuko nkuko nabivuze fisi ibibazo n'ibikuru bindi bisata byose bifise ibibazo kwitega yuko ubutari buzotuzanira akunguko tukiri muri ibintu turimo ibyo ni ukurota duhagaze nabyo ni ubyitego no munsi aya ntibizokunda jewe ndamaze gukurikirana cyane nk'aba societe abiri amaze kujaho amwe bavuga ngo barashoye mushobora kuvamo utari ucimba n'isuka ntibishoboka ucimba n'igipa ucimba n'ibikunda ico nikindi naco ningene mu bantu baronka amasoko bajya abantu n'ibandi jewe n'ubu ndakeneye kumenya ujya mu yitwa Toma ujya mu yitwa Jean Baptiste turakeneye kumenya bya mbere batoye murazaza muri metero batoye bajya abantu jewe n'ubize cyo bereka yuko ivyo bintu biri mu gipfungo ivyo byo birakwiye hanyuma mwazanye ikibazo kijanye n'ibintu by'amakete sena yavuze bijanye n'amafaranga y'amakomine ucujaniranya n'ibintu bijanye n'amakoperative yasangwa amakomine mugabo urumva biri mu makomine n'ahari by'amazone n'ary'amazu yubatswe mu makomine mugabo ari amazone ari amazu y'amazone ibi bintu rero burya ni bimwe n'amasoko muri rusangi nibazo by'amasoko muri rusangi biya nivyo jewe no kwishura na none ndagwakaruye numvise ministre de finance cyabivuzeho burya hajya yaba twari dufise sena n'amashuri batika bikora neza biba byashizeho umugwi kandi rero bakabimenya bakavuga n'ibindi bazogira none niba narumvise umugwi ndabarazi niba narumvise umugwi n'amashuri batika yashizeho uri kuragira amatohoza kuri ivyo bintu iyo rero ko ibyo bintu ari ibara voilà l'indicateur yerekana mu by'ukuri aho tugeze ibyo nibaza yuko jewe no garukiriza ngaho wavuze uti uburundi buhagaze hehe ku bintu bijanye no kugwanya corruption cyane ingene muri classe par rapport ya rapport ya Transparency International umve ndakubwire ingene bimeze uburundi nabivuze ndabisubire ko nabivuze kugira wumve ko ntihenze navuze mu Burundi muri 2005 uburundi bwari mu bihugu bwari mu 130 byamuzwe n'igiturire hama ubu uya buri mu bihugu indwi urumva icyo bwari mu bari bufise amanota 20 kwijana ubu bufise amanota 17 siko nabivuze ganye cyo nabivuze uko nyene ndavuga mu kijanye no muri Afrika ndavuga yuko Burundi bugira 50 bugira 8 mu bihugu 53 byagizwe amatohoza
nca ndavuga mbere n'ibihugu muri Afrika byitwa ko biri imbere, ndavuga Seychelles ko ari itangura, Botswana n'ibindi. Mugabo cyo ngeye ndakubwire wewe mu byo ntavuze, wavuze uti mbega mu karere uburundi bwa bimeze gute, bwa bufise ikibanza kiyi, bufise ikibanza cyane ubaza ko bitomoye, bufise ikibanza cyane mu karere. Sigaje umunota umwe rero jewe nibaza yuko sinzi ko kirumvikana, le Burundi est le dernier pays le plus corrompu par la sous-région aha muri East Africa, nibwo bwanyu ibintu bimwe bimbatse. Voilà, icokorwa rero, icokorwa nuko abantu bari imbere y'abandi ibintu byo nabo bigabanya, ibintu by'umuntu bigabanya, ibintu by'ukurondera kwikumakumira kw'igihugu. Nabivuze akora darusha yaravuze ingorane dufise, nabivuze ndabisubiremo, ni mwina w'ubutegetsi n'umuntu wo kurondera kujya kwisiha. Murabizi ko isiha yambara y'ibintu zitayambara ikintu uruhindu zajisha ikiba isuka itarima. Ivyo bintu rero ugiye mu butegetsi ufise aho gatima ntibikunda. Abantu rero bari imbere hanyuma ubutungane bukore umuntu kandi agomba abanga ariko abishoboye, hanyuma ibintu byose biri mu muco. Erega biroroshe, ibuye bizokorwa biri muri ya strategie nationale de lutte contre la, hamwe n'ya strategie kiya gitagura ko coje mu ngiro ko twabivuganye. Cyo ndazi ko ibintu byo shobora gukura mugabo bikaguma ari amajambo gusa ukuye, ndababwije ukuri bizotugora murakoze.